unyeretse urageretse wa mugabo tishiri haguruka tuyambirane ni kendo bandanye n'ujya mugabo mwayambiranye ntaco umwaka uratanguye kuyambirana n'abagordi bandanye n'abagordi. Alfred Mugenzi batazira Kigingi no mukomedian w'umurundi azwi cyane mu ufise ingabirano dasanzwe mu bijanye no gutwenza abantu. Kigingi afise ubuhinga n'imbono ya kure azwi cyane kubera komedi ziwe zirimwo ubwenge ziroroshe gutahura kandi zishingiye cyane ku buzima bw'imibano imico kama n'imibereho ya misi yose y'abarundi. Yamenyekanye cyane kubera ubuhinga afise bwo kwihweza no gutahura ibyo abantu babayemo akabihindura inkuru zitwenza kandi zituma abantu biyumvira. Ibikino vyiwe byo gutwenza bifatiye ku buzima bwo mu miryango, imigenderanire hagati y'abantu, ubuzima bwo mu gisagara, akazi, ugwaruka no guhinduka kw'ivyiyumviro byose abikora mu buryo buhuriza abantu hamwe kandi bwubahiriza ikibano. Kigingi yagiye arigaragaza bukebuke mu biteramo byatunganijwe hirya no hino mu gihugu, mu birori bikomeye ndangakaranga, mu bikino vya stand up, mu biteramo byo gutwenza no mu bikorwa bitandukanye by'amashira hamwe. Ni nawe yashinze kandi arongoye urubuga rwo gutwenza gwitwa Nkwenza nanje gwahindutse icitegererezo mu guteza imbere ingabira no gutwenza mu gihugu cacu no gufasha kuvumbura impano shasha. Uyu munsi izina rya Kigingi ragaragaza ko ari urwaruka rw'aba humoriste y'abanyafrika bariko barakora kinyamwuga mu kuzana ibintu bigezweho babicishije mu gutwenza kuko ari igikoresho gikomeye cyo guhanahana amakuru, guhuza abantu no guteza imbere impinduka nziza mu kibano. Numva twomwakira mu kiganiro ku Kayi. Ce n'est pas un simple comédien, mais un véritable monument de sengaha mu gihugu guys. Mwakire Kigingi mu kiganiro ku Kayi. Ego murakoze cyane kunyakira ku Kayi, nahora ndagikurikirana ikiganiro. Ego urumva niteka nanje mu nteye. Alors no munsi couleur du jour yacu ngira mwayibonye ni bleu marine yakoze ibara guys. Nimutubwira ivy'amahuje n'amanuari byose ivyo turimo twambaye bleu no munsi tupiganisha byose na Kigingi. Ego Kigingi no munsi ni muri turi muri ukwezi kwa Saint Valentin. Mbabarire je vraiment ntungirire nabi. Ukwezi kwa Saint Valentin, ukwezi kwa maruje, ukwezi kwa mafrere. Mugabo rero hari ikintu je ushaka nkumbwira vraiment. Utubwire imbere yuko mvuga ibintu byose muri uku kwezi bavuze ukwezi kwa Saint Valentin wewe wumviki canke igihe wari utanguye kurondera madame vraiment umbwire ngene vyaciye muraza abastari ko bigoye hoho yaranavyemeye utanguye kumubwira akajambo nibajije ko utanguye kuzana ibyo gutwenza abantu ngaho umbwize ukuri vraiment mu kiganiro ku Kayi. Bon je rero ukwezi kwa Saint Valentin no kugabura mu mici ibiri ubuzima bwanje. Je ndibuka kera Saint Valentin niga kuri lycée cari ikintu gikomeye. D'abord twatanguye à l'époque urumva Saint Valentin itarakara gose twebe yari anniversaire niho vraiment wamwereka yuko umukunda ukamuha niho byaba bikomeye niho nabagenzi baza muri anniversaire bakaza kuraba amakado yaguhaye hari akanedot kamwe no kuyagira. Je narigeze gukundana n'umukopine wanje hanyuma rero cugere financièrement ntivyari bimeze neza ariko nkaba mfise abagenzi numva je namye ndumuntu atera inkuru abantu namye ndumuntu mukuri lycée abantu banzi niki hama rero nkaba mfise umva iyo couple yacu yari mfise abantu bayifana benshi yari ngove nta gafaranga wari ufise nta gafaranga byari byo kwishura nyene urumva no muhira financière murana fonction publique n'ivyari bimeze neza mutama ndibuka kuri anniversaire yanje ico gihe tugitangura kugira ama anniversaire ndibuka hari akantu kitwa kajoli jus kari kavumye yo ntukavuge nabi kajya karakora urumva wakubita amazi meza mu ibasi ukabanza ukayoza ibasi ukayoza ukayinyukura neza ukashiramo amazi meza ariko ntiwuzuze gose kugira ntibisarishe ukaje kubitamo udufu karagafungira gutya hanyuma ukashira mu kajage kaza gatukura gasa neza nka orange hano no mu kajage mu kabido burya bwitse urumva uje uzanye muri saro kamwe warashaka kajage keza hanyuma rero ukacusubasukira rero ndibuka mutama kiriho rero ariko aratubwira ndiko ndambwira ni papa urumva rero ubundi ya couple kubera ico gihe l'époque ndibuka ko nta anniversaire wagira utafise mu copine oya ariko umaze kugira
umukopine wacu urondera ukagira anniversaire kubera yarategerezwa kuza kandi urumva ntiyaza ngo gusange muri babiri oya byaba bisa nabi hari ababire rero batugirira nabi bakatubwira ko atajurije banywa ukawabuje kugurana ku butike amahera y'ibiyeri hari nta na besho zari bwabeho swati cyari runini canke amsteri ndende uri umunyeshuri rero batama baradufasha je nafise umutama yari yabikunda ko nafise grand frère atabijamo hama nanje ndibuka yakunda kumbwira ngo mama akunda kuvuga ngo mutama tashe ngo kigi ujya no kwandya mukoga abavye bakera bara nagakobwa kagasirimu we mutama yarabikunda ko mutama yari umusirimu yize Louvain Neuve urumva hanyuma rero ko mama nawe ntiyize Louvain Neuve mama urumva ningaha ibintu bya urayibona rero mere akajazana y'ama tradition hariya mutama reka avuga ngo nagasirimu vraiment kameze none ata rindira gato kamwe ka la fois passé byaraheze none karamaze mere nawe gaca urumva Goni ko yaba gumvyo ndero oya umwana akweretse umugenzi wiwe mere ariko ngumve ngabandi baca kwiga nawe uri kumudungika kugogo ubwo bukobwa nibuka mama yakunda kuncokoza ngo wewe gakigi ngo wewe ngo ragashugwe ngo buyuki ngo buza bukadaha uzosigara ngo menye ngo urakantu ko sasa mutamatoya oya bari mu myaka 14 ans 15 ans faut kugira umwana atari normal ngira bonjour na bonne nuit hanyuma rero urumva byari ububoro ivyo nibuka hanyuma mu nyuma Saint Valentin irabaho iratangura kuyumva irashuha ariko ico gihe rero Saint Valentin byatangura ku ishuri ukabona nyine nk'umuntu muri sport uwo munsi yaguye ku munsi muri sport ashiramwo kona ya noir agashamo n'agapira ka rouge twari utuntu nk'utwo gusa yego hama bandi nabo ndibuka kuri se bakaca bafata kuri ishati style ya noir ni ya rouge utuntu nyine vraiment ntiyari bwa kare gose rero urumva ntanguye 2012 rero na urumva byari biraka ahubwo jewe 14 février nayiyumvira ko gutegura ibiteramo naho itanyereye madata atanyereye kuko nasanze abarundi ibintu by'urukundo biguye weekend sava biguye hagati mu ndo ejo nakazi uri kumbwira ibintu reka ko bofye natwe nageze gutegura igiteramo urumva nakoze CCF nambara hobby ya grave na makeup nziza n'amaguru barayagorora na photoshop hajya ni ikintu gikomeye barayagorora sinafise mabi cyane na accident haro ngo accident bavuga ngo kugira umuntu ntuvuge nyine ko afite tuguru nyine tumeze gutya nakantu nkunda gukoresha nijya mugenzi wawe yaragize accident kabisa ni umuntu akamaza ati yagize accident yahonyoye muri taille urumva byabaye ryari urumva usanga dusongoye urumva ni kugira ntublesse nyene hanyuma rero urumva ico gihe wewe umugabo ntwari wagize kuri accident yo guhonyora mu gasongozo niyabaye hanyuma rero turagira igiteramo cagenze neza hagati mu ndaho no hari weekend urumva yari vendredi shushe imyaka y'ushwa 2014 2000 ndavyibuka ko harabaye intambara ikomeye kuri CCF urumva il y avait umuntu afise le marché afise contrat yo kugira bar gutena bar l'échiquier akabaho rero na les services urumva amategeko ya IFB la dame la directrice akavuga ngo il faut fermer ngo abantu babaye benshi ngo kwaraza kuba ama bousculade nibiki natwe mu Burundi nitubousculana tujahi cyari ziburaya nyina kabare naho kambara tikigiwe humiriza turiko turagwanira hariya ku muryango abantu baracatonze bari kuri station isabwe bari kuri station wow hewe turakora igiteramo byari byiza niyo Saint Valentin ya mbere umwaka wakurikiye cyane kubita hagati mu nzu waryohewe so fonda vyibage hari yasgari bambwiye ngo asgari église kuri Saint Jean Paul II munsi ya King's Conference twari bane vraiment twari bane gasha bon twari bane c'est-à-dire hari abantu bakicara amata amasheze nari nateguye 2000 chaises ziba ziri vide umva ndiko nshaka ivyabaye l'année passée nibisubiri ariko abarundi ntibamenyego mercredi ejo nakazi kurambwira ngo sheri nta sheri nimwe tuzobiraba muri weekend sheri ni
nuko byagenze rero hanyuma ndabihagarika kuko urumva haje ikintu wemveshijemo amafaranga ikaguhombera ucubanza ukiga tactique umwene gikogwa ukaraba aho wagize maherere umwaka wakurikiye ari hagati mu ndwi nyene ndavuga nti naherere nsubira umva niciba ntiyasuye kuba edition ni naho urumva aho ico gihe mu nyuma nagize mariage yego ariko wumva ibiteramo byaguma biza utaraza mu biteramo rero yego abantu ngaho ariko bavuga ati oya Kigingi vraiment hari akantu wewe arazi byasanga ni ibintu by'urukundo n'ibyasherishusho ntishobora kuza atakintu wabwiye umukunzi wawe atakinyegezwa gihari vraiment uhungirire nabi vraiment umunsi wamubwira ugapropose madamu wawe ntiyabifashe ko ari mugani wabaraho ngo nugwenya cyane yabifashe wose wabigize gutega Kigingi ngo niwe avuga toya oya urumva jewe urumva jewe hajyaye ndiko ndakuvura ama generation abiri hari urumva generation ya mbere twabita kudraga twadraga dukoresheje fixe niyo yindi nakubwira ya anniversaire agakete kakoze agakete ariko fixe plus kubera urumva hari hatangwa kandi fixe urumva zari muri quartier warari ha 50 kubera muri iyo muhiro wazi ko baba bayugaye igufura ingana gutya mukanuze mukakoresha bya ndyango warabizi ibintu bya gutya kugira 22 yo nakwagize urumva barayifata telefone bakayishira mu bakayugara no mu kibox chimba kijya rero washaka kuduza gato ukazana ifurusheti uri umuhinga ariko byabasaba ubuhinga bukomeye we ukagira gutya nka 22 urumva twatangura kuri 22 ubanza 2 ugira gutya angize 22 ariko rero ingorane ukatusanga sheri iwabo barafise 97 97 ukiraga 9 hanyuma rero bitajanye ugahusha distance wumva umwanya wasanga wagize ibitari ivyo yewe urumva byari muri ivyo hanyuma ariko mu nyuma rero haca haza rayone biratworohereza kera byari ibintu muhamagara kaza haraka blague mfise kumugenzi yanteye niko ambwira ngo twegeze kuba dufise umugenzi wacu ngo yaragwaye vraiment yaratinya abakuga cyane ariko kwirigara urana epoque twe dufise amarigara akavuga ati mukuganira mukunda ibintu bidaje ndamukunda rero abagenzi be baramubara ati mviriza reka batangura kumubariza nyene okay ati hewe urazi vraiment arakunda cyane uramuhakanya la fille ati Taratsa mbwire Jesse nta kibazo ati ejo rero tuzomuherekeza ati nzorinda kuzana ati niyo naguhagarara imbere ati tuzoba turi inyuma two turamusupportinga nyine hama rero bacagira gakode bavuga ati umviriza rero biroshe cyane wewe turaguherekeza byitwa ko tugiye muri cour tugiye kwiga imwe byo kuma lycée kuja kwiga soirée kuri lycée kwishuri hanyuma rero ati wewe turagushigikira so turi inyuma wowe uhindukiza kumutubona nyene tukugira ati esprit ko garaza shari fata gutya ati ni sawa yego ni sawa atariko rero ugasinye mutipe DJ rero namara kugera hari imbere nkamuganiriza nkamera ni sawa urakomeye nitwa naka gutya bikanka bwabwo bukantera ca nigorora ubonye nigoroye muce muza mu nsove nukuri kwimana ndabasaba muce muza mu nsove ati okay ariko nawe baramubera atumviriza rero ati ariko nawe ubanza uvuge baramuha formule kungene igenda ati yaje namaze imisi ndakunca ngaha urana niko byari bimeze ke uye iyi shantizi abana barotse ubu ntibazi iyi kungene yahinduye ibintu byinshi byari ibintu wigira umupowe twigira umusazi ati rero maze imisi ndakunca ngaha wigahe kwamaze ibibazo bitanakeneye wigahe okay mwakanga urabizi byose amariko tutangura kumubarira ati rero je nako njya mbere ugiye yego aho rero nturi kuramuraba abari ngaho uraba hari hanyuma rero nyene ndavuga ni jengira musi mwe nyene Imana ibishatse tuzohura nyene ndakuramutse je nanje urabona hariya ayi kwa mwara umwe w'amakara ati hajya ukase ni rujya rupangu wa kabiri twahorana n'imbwa nta yigiharu niyo detail y'imbwa ninakenewe ariko urumva aho umutima ugira ukuvemwo umeze uko dada nawe bameze gutya ariko arakuraba yego kera urumva wategereza kwerekana ubugabo bwawe wari ukibu nawe byaroroshe emoji urakriya hanyuma rero aragenda rero ngarutse kuri ya blague ya histoire
baramubwira ukunge nabigenza tumviriza uramubaza aho yiga umuganirize umubwira uti none mufukana muri bangahe uracafise abavyeyi hanyuma je nifuza kuza kuramutsa mukreye urakunda sport ukunda iki muziki ndabizi ibintu nk'ivyo gihe yari de la disson iki umumarana umwanya yisante à l'aise kwera aza kuza afise ubwoba ati wowe ufise ubwoba najya nawe ufise ubwoba umutipa atego tariko rero je ati okisubiramo uti bigenda umva urabite ni sawa urakomeye ego merci kona waje hanyuma umubwira ati jewe nahora nyene kenshi manicaye n'abagenzi hajya tuvuye kwiga nkashinda kubona hanyuma umara uyu mwanya vraiment nukuko imana vraiment umara uyu mwanya ati ego jewe ati je navyumvise bagenda arabi badashika twagute nona hamugenda tukenda la medita ngena tangu yabiboroka ati okay hewe wa mukobwa arashika urumva hamwe usanga umukobwa nyine wahora umubona gutya ntiramubona gutya orogare pa mukubita gutya aramufixa wakwetu nameze gutya haye ni sawa ego ni sawa amwaza ni sawa katatu je nitwa ego we nawe umukobwa nameze gutya ati kandi abakobwa baraterurizanya bakera ati jewe nitwa kandi nkavuga izina bacavuga ngo yakuvuze nico gituma ngunda gukiriya amazina y'imiduga ya kera je nitwa Cresida yari imiduga ya kera yitwa Cresida yitwa Cresida zambire ziri hari inyuma gahindukira gutya zikamwereka ati mvasi bandanye banani bon hewe biranga kinone bazabona kirigoro atani cyamona rero bamwiciye wa mutiba batipe ati arigoro yakakanya atacaravuga negative nitujayo hewe ari bwigororere ati ego nanje maga bindira ko baza biranga tangura etirema rero ikomerera ati ngira ntavyo bawe yawe urumva rero genda iyo epoke ndayizi twaradraze muri izo nzira mu nyuma turaja kuri fix hanyuma rero garutse kuri ico urumva twaramenyanye tumenyanye turahana kanimero hanyuma duhanya kanimero nyene turatangura kuganira sava ibya sava urakomeye yego umunsi udahera utamwandikiye wamwibagira nyene atangura bite wampevye akuvuye wampevye kumva nakantu kari yo gakora ku mutima yego nawe nyene ugashamwe eforo nibiki nyuma nyene ukarondera umwanya yo mukaganira bo je nivyari nani natanguye comedy deja nivyari bingora navuga nti niyanyankira kera bavyita ipoto niyanyankira cengira ni you waraze kudikora rayo twaba comedy biroroshe uragenda ukamubwira ati je nuko imana je nashaka kudukundana vraiment je nagukunze yego hanyuma hari wambwiye ngo mu comedy yo mugenzi wanje ngo yabigize gutyo nyine arifatisha useri nyine agira gutya azabona umukobwa mugirenga umva yisize vernis azabona mugire aratwenga ati none nkaho uri kutwenga iki vraiment ati vraiment je mazimisi ndavyumvira nibiki mugabo byari vrai wewe avuga ati kandi yashize mu sérieux umukobwa aratwenga ati none ikintu kigutwengeje ni ndi sérieux no kuri na blague irimo azumva none yurabi uwo kubona yukibaza kuri yagize full yaciye abandaniriza oya je reka egajaye hari ibintu by'ibitego biganiro biba byatanguye akabona ko bikaba murumva nta bintu by'iblague niki yarabona yuko ndi sérieux nyene kandi je sindi umuntu do nature kenshi uzubirabe nama ndi muri oya jewe bana ndafise umwanya bakandi bivana na mood hari umudi James yuka nkuno munsi urana ko program ya mbere hereya nkuno munsi ego uno munsi ndi ibara mizuko ntabona nibiganiro bindi muragenda mera gutya nte twaragiye turagenda mu bibiri hanyuma igiteramo cagenze neza abantu baraje yari gimengo watambutsa akantu mu gatondo uri muri mood kandi nta numwe mwashwanye ntaki rero uwo mwanya je duhuye bien sûr ko berumva abantu bose babazi ni Kigingi ni ibiki bage Kigi tu es obligé uragira fresh ariko
n'ahandi rero ari je ndabwira ni ahuragiye utanda muri wa karawe nyine uri muri so rero urumva yarabizi yacimaze kubonana akabona nyine yuko ndi umuntu nyine ndi muri korale ndaririmbisha akabona yuko ndirimbisha ndi serieux nta bintu byo blague birimo mu bintu vy'Imana yego sindi wa muntu sinda kaginyol umva kaginyol niko kama kameze gutya ari zuru rya rouge no urumva ni ibintu biri serieux rero ntivyari byo nivyangoye naimaze kumenya public ariko naravuga nti mbe n'ivyacamwo n'ivyaba agatwenga nza kuvyikuramo nza kubivamo gute ni jewe kameme nibaza yuko nza kumenya uko ngenda bisohokamo ndakunda improjet ndakunda ibintu biza biri spontane kuko nivyo bigaragaza ko ndi jewe sindi ko ndakina sindi ko ndakreya faking a life n'ibiki navuga ni okay aza kumubita ipota amace ko je ndakameme muri CV yanje zirimo zirimo yego je ndafise CV je negeze ndafise sama CV y'amapoto vraiment wari wamaze kubimenyera warakwikomeje kera nyine hari uwanyansesha akagumarira ambwira ni je ndagukunda akagumarira he kumbe yari yaronse visa karankunda sha ariko kagamana yaje ukari vraiment turakura mu kici yego sha mudamu nyene ubuwe ntukafatire mu gwara nkangirire na sasa ico gihe uribuka kera bavuze visa ivyo uwe bara abantu benshi baragiye kera visa ikintu nubu barabihora ariko kera byari grave d'abord twumva abantu bagenda gake hama ngo hari amajaruzime kera ngo akomeye cyane rero ntiyashobora no kumbarira ati erega ntibikunda kungira ingende kuko urumva ubuye ama distance birashoboka kubera internet yaraje nibiki à l'époque urumva deja fixe ya 50 iragoye ari 50 ku boutique kuri teletax bari umuntu agiye hanze cyo gitwaye dutanga ibintu byitwa high five ariko byakora nabi ntitwametrize wenda kuja muri cyber ukacu kugira urihe 300 mwandikire ngo avec nanifse email yitwa kigalf kigalf comme Alfred @yahoo.fr twari bikoko ariko hari wandika ukabura kugira gutya nguraba nayikoresheje ngiyi none igiye oya ari wewe umva hari bati bro nyene bazi informatique bagufasha igiye umva wewe kugira ni wisarishe kugira ni wisarishe wamaze gukiroti ewe pe aho yibona ndakaje baza yuko ari kindi kintu kwatasha naho pe wayibuze ku mashini pe ari giye agenda ukayirondera ukayibura nayo iminota iri kiragenda ati pe aho wayibonye mutse kacaza gifyondera akaje yaciye akanya gakubita ati rero papa yaragwaye ariko ubu yarakize n'imitende hama iyo nde ya ya nyuma ati chef ibaze mite bana kuri mite ariko ati ubone ukurangiza ndayibutse acazuba kaza twe twarahora hari abavye rero muri quartier bo bagira gutya ari umuvye umwe ndazi kumwigana amarezo muri kampindura ijwi kubera yo ca yimenya oya nta kibazo yagira gutya wamucenewe ngo hano ja hewe mpindurira clavier ego le clavier se transforme urabona indome zirabino zikaja hirya non je peux pas accepter vous nous volez du temps et de l'argent mpindurira clavier sha none nk'ubu m iragiye kare hari hagiye pe none ivyo bintu no nimwe mubigira yewe tugatwenga tugahwera ariko twiyumva nyene ko n'abandi badada bariko barandikira bati pe bari hanze wagira mwibanga bucya tewe fini dispari none kandi uyibona kuri clavier wayibona he umva no track yuko iminota irikira kujana hanyuma ntituzi QWERTY azerty ivyo nta numwe yarababizi yari gucya urudome ku rudome gucya kubati nayibona bana ko bidapanze ABCD oya ati pa okay ati nico gituma ari minota indwi n ukayirondera iminota ikiragenda washenga ga 300 ukacugwa kuri n ku minota kaba kari ko munsi ubukwe sasa rero Ebana turagenda rero ararira yararize bariko ratubwira ukungene ako kantuza ku kademo vraiment wakabwiye kakace karira hanyuma
sinikambwira hewe ca ndavayo muri quartier zo muri side ndatambuka mbabaye ico gihe twatera urweranda vyari bisanzwe mbabaye hewe ndagenda nyene ndashika muhira nyene ndicurikira nikarizwa ningira kagwaye mu mutwe none uwo muntu wowe ubwira ati ndagukunda ico gihe ubwira umuntu ati ndagukunda inani bavuga ati yakubwira ati ni vyiza karaga kode kico gihe ahubwo ni vyiza wowe ati none bihere yawe fareko nawe aca avuga ati wowe kugira utahe usimba mu kirere yategeza kuca kubwira ati swata akaguha rendez-vous ati ngiye kuvyumvira canke akaca kubwira ati nanje ndagukunda wava ngaho waranabwiye ukiruka ukaryoherwa tugaca muri meze twagize ibintu byinshi twarakunze none gahajya umuntu amaze kugira CV nyinshi twagenda kuraba abakopine twababisha ko turababuga aratama ya bisi dufise akaguherekeza ugashika kuri bisi akakuvuga ngo sheri ngo ariko je nibaza ko iyi bisi yo bari yanyuma hari yindi raza kaboneka en fait je sifata bisi hari umugenzi wanje yaje muri kare ari ngaha niwe ca duhura afise imodoka kaca wabuje kumusezera agende kugira uhabike rero sameti hanyuma aravuga ngo sinkibwo kunde yewe bakoga mwebwe muragowe warirutse quartier zose ushona amakartie kaza ngo ikintu nibaza ko vyohera nuko rero hanyuma rero mu nyuma rero karadutumira ndikandika kuvugira mugwara aradutumira n'abandi bagenzi turagenda nyene hanyuma acaraza arambarira avaye ko nyina avyanonsa ati kamwe musinovugira nto vyumvira hamwe n'abandi ati nanye ndagukunda ariko nibikunda ko dukundana kubera jewe zogenda tuzoja cyirumva ivya bindi vya nta muntu ico gihe n'abantu bagenda ama generation ugira wumve ngo banaka oya rero kubwiye ngo bazogenda wacu bibaza ati yo interna yo bagujanye lise maranata mukivoga atangura kuvuga marise nawe ngo ya ugasubira ati none yo kandi rero hari lise rero mu Ruyigi bambwiye Notre Dame de la Joie hari umudada tubana niyo baje kwiga ngo agabura ibijumbu n'amavoka bihebe aje ngo yatoya zogenda muri Canada kera rero baca mu mengo dawe ntibingwi avuga aje ariko nigera umukobwa iwabo bashaka kumutwara muri Canada mu bisanzwe je abona ari ngwiye ni ibintu babaja mu kivoga abandi bakaje kivogazi bakaja ruguru nibo tungana wo hewe kaje ukacugira nyine bikina ati okay nzoja muri Canada kandi vraiment cogi waca wiyakira nta bintu by'amapenzi kubera umva bavuga ati coupe je ya yindi yande atiyo yawo mwanya je mwanya vraiment sasa rero umva amaseve ni menshi hanyuma rero urumva turakora Saint Valentin ya mbere na madame na chérie ico gihe yakiri chérie ariko ntiyatevye acagenda kwiga mu Rwanda narumva acaja kwiga mu Rwanda hejeje urumva mu Rwanda rero vyari histoire yo kuri Facebook aka message yego ukaca umwandiki ukaca umutelefone uwo mwanya ukarondera ukacondera umutipa afise WhatsApp ukaca umwandikira umutelefona aka message kakarungikira kuri WhatsApp ico gihe WhatsApp ntiya telefona yari message ukamwandikira wateguye aga text kameze neza ukandika ukaca kuri internet ukarondera quand je te vois le soleil brille dans mes yeux ugakriye ibintu cyangwa ndamubwira madame ariko kwiko udahora unyandikira tuyatuborora ngo wewe utatunyandikira egare ku urudogo barukorera papa imbwa yakuze wu nawe muje mu mapenzi ngo kanje tuvuga ko muri ngaho ni ngara abindi we nawe zunguruka sasa nuko nyine urumva tugenda nyene kugira mariage hanyuma urumva yaje
arakazi ari umunsi w'akazi si umunsi wa love kabisa urumva yagiye deja ari ngitangura cyane nkicinjira mu mwuga gose ava ku ishuri tugira mariage asanga rukatorza ari ibintu nk'ubu samedi je turi kumwe oya ni video kunda madi kuri stage madi concentre bari swata ashaka kuza muri show canka akabari kumwe n'abagenzi biwe kandi sinamuhata ashaka araza canka ka rero urukundo rero nuko jewe urumva akazi kagiye sinovuga ngo karononye urukundo ariko kagiye kaza karadutwara ariko tukaronka umwanya wacu gikuru no kuronka umwanya wanyu kandi nibaza yuko iyo date n'ikintu kiraho mushobora je murambwira abantu ni ibintu bikunda kunshikira nti bonane singyoherwa gusumba nkuko hari undi munsi ngiyoherwa gusumba bonane yego hari undi munsi je mvuga ni ndatwenze ndaryohewe ndi kumwe n'abantu baryoshye nkavuga aba bantu kubera itari kumwe ku bunane wa munsi tuba tuzi ngo turaryoherwa kubera itari kumwe kuri Noel wa munsi so rero ushobora kuryoherwa uwundi munsi ushobora kubikora n'umukunzi wawe lo 19 yego mukicara muhira umwana ari ngaho kumva muraryohewe jewe rero ma Saint Valentin wanashaka ahubwo ndayakrea mu nzu akamaho nivyo biryoshe yego nkamutakina nkamucokoza kumva aryohewe tukiruka umwana nawe akabijamwo nyene tukagira ibisazi nigo rukundo tu sino bon yego kumusohokana kugira iki akenshi usanga turiko tuja muri ya monde ya consommation ya monde yo kwereka abantu ukungene tubayeho jewe rero nivyo nanka urumva cenzo gutwara apana ru 14 kuko ari giye usanga ngira n'Imana umufasha wanje nta nivyo si ibintu vyiwe cyane umva hari umuntu ashaka yuko umutwara kubera nabanaka ariyo bazoba bari babone ko wamutwaye ntibive ku mutima c'est ça ni bya bindi byo gushaka none bazovuga gute gushira hanze ubuzima bwawe nibitubona ibibazo biri ku isi umuntu akuviva ubuzi ibintu ahubwo uravyiexposa usanga uri kuri filma umuntu aragura kayeri akaca banza akagafotora umwanya munini awufata ariko afata video ngo yasiye ngo niyatotse akubanza gusavura wewe shima Imana yagwaye ukagotome urumva kera bararyoherega umwanya baraba mu bintu ubu naho ibintu ahubwo niba bibamo bavyereka abandi rero sasa nawe ko cyane numva lo 14 jewe vraiment tuibereye mu bindi hanyuma tukarondera umwanya wacu uwo mwanya ugasanga ahubwo turanaryohewe gusumba ujya munsi byari bitrarara byinshi hanyuma je namba ndiko ndondera ubuzima ndiko ndondera umukate w'umwana rero ntarabizi ko ta blague kuri ico kintu na blague na ro 30 ndagenda nkayaca urumva bya bindi abadamu bavuga ngo kumwe kutangure tutari kumwe uwo mwaka ucusiba reka rero tutangure tutari kumwe hama nzana umufungo ndabe kutaryoherwa na rero premier ni hari tujana hameze neza ro premier hari abantu babigira intambara isaka blague abadamu rana abadamu bose nibafata kumwe inzoga hari abantu nyine usanga anywa ro 31 ugasanga umwaka wose ntanywa madame imisi akamubwira ati nukuri vraiment reka tugende twicarane na ba Philibert na ba Gordier ati vraiment hari ahantu urumva ati dusangira rero urumva abantu b'abagabo rero kenshi uzubirabe bakicicara madame arakwicara iruhande mu nyuma inkuru karyoha hari aye y'umudamu yitwa Francine ariko ayitera ntuze akacagira ati papa naka dukabe mbe ndumviritsa akabagiye hari aho abagabo bakaca begerana urabyumva rero mintu ikagera ugasanga abagabo bariko bavuga ati non attendez urabyumva l'Iran niyo ubona neza yuko iri kiragerageza kugira armement nucléaire kugira ikingire urabona hari abadamu nabo bameze gutya ngo yo ewe je nagiye muri ry'amagazi muri Asiatique aziko aguma duza ture ngira ni nka ture 20 minutes ko arabibonye nawe urumva ni monde zibiri zitandukanye sasa rero la mama pembeni bariko baratera ama blague yabo bihurirana nyine abagabo nabo hari kumwe tuja mu kanyejenda muri abagabo batano ati mon frère ahubwo izishunyutse ingo ico ndakubwira mugahaguruka mugahagarara iruhande bahagaze ari kumbe mama bakwamuzanira ariko anywana n'abadamu bazimenyereye nawe ntazamenyereye bamukubisa akaboke kambere bamukubita akaboke kandi akaboke bavuga ngo gatera ama emotion abadamu gose akaboke ka gatatu rero wa mudamu ameze gutya wewe rero ivyo kumviriza inkuru mu bandi bagore yabivuyemo ameze uko ubwenge bwiko burayaga abwumva hanyuma rero minwi bacagira ko mukabare ko bonane urabibona wa mugabo kubera bonane ishitse nibisanzwe madame yicaye yajya aca wa undi bariko baravugana kanyejenda abari wahera ko mintu yageze mu frère bonane
aba mu kwisigihage gutya n'abandi bagabo acagenda kuraba madamu tacho ico nyeretse urageretse wa mugabo tishiri haguruka tuyambirane ni kendo bandanye n'ujya mugabo mwayambiranye tacho umwaka uratanguye kuyambirana n'abagordi bandanye n'abagordi kumbe nakaboke nta kintu na kimwe c'ibibazo gihari aho ni kubera kaboke yagize mu mutwe acaraja karafuka murumva hajya twabagabo nawe turumva tegerezwa gufukama hari umwanya wabikenewe bavuga ati ngaha mugore akabandanya arira ni problème kandi abagabo tuba twabibonye yuko yo nakaboke acagira ati shiri ngo haguruka ndakubwiye ukacugenda ukaja inyuma kwa meme ni mushwane kubunana ndagusabye ikigo n'ukuri kw'Imana mbabarira n'ukuri ubu nasanze ikigorye cyangwa imunda nta nibyo nabonye kirampobera n'ikintu cy'ihibi cyaraturuye nk'abagorye bariya uro kigorye kingwa mu nda kiraje kirangumya ajinza kuba mu nda madamu yawe ameze gutya ariko ntuzubisubire ivyo bi twarize tuza ngaha basi minwe wari guhera ebara ikaba intambara rero umudamu yaranyuye tuboke atatwaba metriza nk'ubu nibagiye naho twari duhiriye naho twari tugeze yego reka tubandaye gutyo ntangoye tumira amate tubandaye bakuzi bo kukaje nimungirira inzigo umuntu atarabi ikiganiro kukaje canke ngo mumurungikire biramusha amavesa azomwica ntombaze nibigwara by'inzigo bizomwica utari ko aranezerwa gahaniza bikora tutari kumwe natwe katubandanye rero na kigingi hari abantu benshi baramaze kumenya parcours yawe ingene vyatanguye ingene watanguye ingene bakwise kigingi ingene bakwise kigingi aho byavuye benshi barabizi mugabo kigingi atari kuri stage ari ahantu tutamuzi ni igiki tutazi kuri kigingi igiki mutazi ari ahantu kuri ari muhira akantu tutazi vraiment bon umuntu akunda kuba ari gifowazi atambara umupira hejuru ndi muhira jewe n'ukuri ndashika muhira nkakura uduhuzu twose hanyuma nkambara agakwembe kadahari nkambara agakabutura kampa amahoro yego amahoro nyaho abakeneye urana twiriwe twambaye ipantaro nyine hari ahantu abakeneye amahoro naho nyine hanyuma rero umuntu akaruhuka nkaca nkinisha abana nkinisha umwana cyane na madamu umunsi wagenze gutya yego nibaza ko ari ivyo nibisanzwe nk'abandi bantu bose yego biramaze kugushikira ugategura ikintu wibaza ko nyene ewana kuko ndibaza ko avant ko uza ku presenter uba wamaze kwiyumva vraiment yego ewana ukibaza ko uza kubica hanyuma ugasanga uri kumwe emwe yo n'aba people mana batajinyuka uca wifata gute ndagusabye ako utwo tuntu biramaze gushika kenshi biramaze gushika aho abantu urumva je d'abord urumva ngo ibitaramo bitandukanye byinshi ndakora ndateramisha abantu mu mariage ndaguye nk'akarorero ndagenda muri mariage y'abapentecote ugasanga toute la famille ntibashigikiye ko nza kuba umu-MC ntakijijwe ntidusenga hamwe muri église pentecote urabona bajya bavuga ngo ntibadonoka nta kuba akazu yazo urumva ariko ukabona yuko nk'icinjira abamama vraiment beza bafise ordinaire bambaye bikwije gushika hasi niki nanje nagerageje nambaye costume nikwije nta bintu bire extravagant ko ndavuga Yesu ashimwe usanze unikwije ni Yesu ashimwe niki ariko ukabona yuko ariko tuvugira ibintu style subi wacu menga kubita kambere nkagira ka kabiri ukabona ko bitariko biracamwe mu nyuma bakumva ati haya nasanze abantu baratahura abarundi cyane ntibakunda umuntu akina no kuvuga bon pas gukina comedy cyangwa kuvuga akina cyane ibintu
bakunda umuntu ari naturel genre yigira ibintu rero baba bavuga ati Kigingi nta biteramo hari abantu bakijije bataja kuri YouTube basi no mu kinyegero bumva babandi bari ivyo ni vyisi ugasanga rero n'iryambere ambonye ati umwe bavuga ngo agira ibintu byo gutwenza nagira turabe baba bagutega mwizina rya Yesu turabe ivyo bintu urumva akakurasa kantu hanyuma ariko akabona mvuga ibintu nyene dura vie courante ndahezagira canke nanje nkabashigikira abo bantu nkatera inkuru ibaye ibintu biberenga nta numwe atabibonye sans fois kublessa urabibona nkabo ni bamwe bikagenda biza hariho n'ahandi ugenda wateguye yuko abantu ugiye gukinira abajene ugasanga harimo abavyo nta blague y'abavyo wazanye canke n'abantu bashaje cyane n'abajene gose nk'uwo bajene gose je barangora bajya ba 14 15 ego kubera urumva bari mu bintu nyene bari muri en fait twebwe ibintu dukina ni ibintu bamwe ndazi ko uhora uritegereza hanyuma ukaza kuvyerekana utabaronse rero ngo barabe biragora urumva wakura he nka je urumva mva ku kazi nicarana n'abantu tungana nja mwibare urumva niyo myaka kuko sino bikina navyo ifo ko mbandanya ubuzima ubaho nyene mbandanya mbaho sino cange ndakurondera boca bagira ati mutipe no mu pedofile agenda kwicarana n'abana ba 14 ans gute sivyo urumva bakurahe wo bakurahe harige bero bishika nkicara aha muri INSS kame makaramfasha nkicara muri INSS ari ahantu abajene bakunda bakunda utuntu tudushoti nkaraba nyene utuntu nyene bagira piano nkatamuhira madame we nanyereka ntigicamwe nibikunda usanga waratagaye ariko nkaraba nyene utuntu bakungine baciringa bagira ibintu urumva bimwe nkakuramo utuntu sivyo ariko urumva niho kwicaraho kabiri canke gatatu kira ati mega shahi abandi bicaye kwa kiki wewe ngaha guti mutipe bamucungura akabujumbura ni gato turabizi byibazigari bavyumva rero ivyo rero birakunda gushika ariko akenshi Imana yuko vraiment ntibiri cyane jewe ntibiri cyane ariko bien sûr ari ahantu ugenda ugagira je ndibuka nkija mu Rwanda mu 2014 hari igiteramo cabaye nta muntu umwanzi hama rero na popularity iragufasha iyo abantu bamaze kumenya ati aratwenza taranavugura yo kaya karafasha karatuma ni nagastimula nyene ucugira gutya agatrake ariko je ndibuka nkija mu Rwanda gupruva tanu umunyarwanda n'umwanzi man bakapoa kamera gutya ndibuka hari mu grand frère yitwa Atome indani muri ico gitara ndamuzi Atome ni barakivuma nyene hariya yaricaye yakunda kwicara yifashe gutya yego akubita blague bagaranda bagukira aranda ya kabiri ya gatatu ya kane turiya nka twese ngirimo bon sijeje nyene byashikiye uwo munsi nabandi bose ati public yarabuze abantu ntibaje twagira ingorane ariko urumva araza aradukonsera ati nibandanya n'ibintu bishika mwabwize track na public yari hari ivyo urumva nk'ivyo wenda byibuka ahandi naho hariho ibintu bingora nk'ibi bintu by'ibiteramo usanga bariko baravuga ngo habaye amamatche gukuza kuri departement umva umuntu aba yaje hajya ntaba yaje umva ibi biraka baguha haba ari umuntu yavuye muhira afise ikicamujanye ntiyavuye muhira aje kuraba comedy ntiyavuye muhira aje kuraba Kigingi ese tucana barundi baje kugira ngo muri pause ngo uraza gushiramo ngo abo bantu vraiment bari busy mu bindi bariko baharira ukunge n'irya 3 points utegerezamo ingufu nyinshi mais sinon vraiment ahandi ndi adapt ndagerageza nk'adapta nshitse kuri scene nkavuga ni en fait si ni bintu biba automatique si ibintu uvuga ngo ndondere ka gapapuro ndabe bon wambajije ndategura bien sûr ndategura ariko ivyo uteguye kubera utasubira ngo revise hari ivyo utavuga wibagira ukavuga ibindi bivanye n'ukungene wabaye inspiré na public yawe ivyo ndakunda kubivuga hari abaca bavuga ngo c'est pas professionnel ngo umuntu wese afise style ndagoye nk'akarorero ndibuka mu myaka yahera abantu benshi barakunda kuvuga ngo Kigingi ngo ne prépare pas no papa ngumva ngo agira ibintu ngo waracokozanya ngo avugira ngaho
ico gihe ngitangura byaranca intege kubera umva ntuburakomera nyene ntuburagira ibigwanisho vyawe komere mentalement komere rero nkaca mbona ubuye l'évolution ya comédie kwisi nzima ubuye comédie ikirahinduka si tu peux pas improviser bientôt nta muntu azotegura ngo aze kuvuga ibintu rega uburi kure rega bientôt nta muntu azotegura ngo yaragiye kuri stade Intwari ngo araraba concert ngo hakura blague bien sûr bon okay izobandanya ariko bazoca bayitanga ngo ni classique ni yakera kuko uravye kungene comédie ikirevolue ubu n'umuntu aza kuri stage agakinisha public awi bon ese urumva ngaha ntibiragera kuko la communauté y'abarundi urabizi yansarishije yamvuze hariya nivyo bigezweho ni bimwe byo gucukiza hari abatipe bitwa ba Redouane abakomedi bakomeye mu Faransa ubu uye komedi ahigeze umuntu araza abantu bashaka kuja kuri YouTube bakaraba witwa Patson ariko abikora neza bakaraba muri Amerika niho vyatanguriye aho umuntu aza akakubaza ati vous appelez comment ukavuga ati Patrick irindi Henri ati reka Henri Patrick comment umunwari w'iminwa gutya Sénégalais ukuravuga ngo witwa Patrick ukurondera impapuro tugire d'origine umva nk'ibyo urumva biragoye bizogera kuza mentale yagize kubera uwo muntu avec camera avuga ati yansarishije ibiki yacaba ya polemique nibiki turagira comedy tuci imbere y'abantu urumva yuko atacutanze jewe ndanava muri mariage cyangwa ndava kuri scene nkiyanka abagenzi banje bo barabizi nkumva nonyu bashanye biyagira mutwe nyike public nkabona mbwira ngo watwishe nabishe gute rero ico oye quelque part ni ikintu ciza cyane ku muntu abari karakora ni kwisuzuma ukabona yuko kwama wumva ufise nyota yo gutanga kumva wumva ufise nyota yo gutanga le mieux possible de toi pana yuko ubigira kubera ibi bintu tubikorera amafaranga iyo umaze gukora ikintu ugashaka kuniya kakantu kakubwira ati nacutanze uri kuja muri game y'amafaranga uri kuja muri game y'amafaranga musanzwe ni kwicara ukavuga ati byananiriye he byagenze gute nagizene kugira ejo uzotanga ikintu ciza usizwe kumwe gusaka kwibutsa wowe wababaye ati Kigali kuno munsi ntiwabiryoheje nkuko wahora tiva ako kantu karashobora gutuma jewe natsi imodoka aca ngenda bitoye Kigingi none ko wagiye udatoya amahera yawe tuzovuga na mardi banze ndabidigere banze ndabi ariko hari igihe nyine mbega niho mukireka ngaruke hajya amafaranga aragoye wa mudamu yombaza ati wayasize urumva c'est ça rero ivyo ni ibintu bishika ni nka kujya umuntu akora kandi kazi kose ni Kigingi kandi rero ariko arafata isi nkuko abivuga mwumvise byose ko umuntu yituye Imana vraiment ashika kure donc ariko aragenda nibaza ko bashobora gutumako ahantu kenshi ukunda kugenda yego barantumako abari amakominoti y'abarundi n'abanyarwanda nkagenda nkabagirira ibiteramo bivana hari ibiteramo usanga ari amasequences nyene bivya nk'ibi usanga hari turavuye muri periode ikanye cyane bararaba umwanya mwiza turi muri periode ya sama muci turi muri Noel osimba mu Birigi osimba ha ugirane ego nivyo barantumira kubera wo wabona periode yabo d'abord bameze neza financièrement hanyuma abantu babakeye baravuye mu mazu canke voilà numva ahantu ugeze ahantu kumva wana ndiye prise vraiment ngakujya kuntu bahora baguhamagara muri Europe ugasanga mu Faransa baguhamagaye mu Birigi baguhamagaye ugomba kuja muri Suisse canke muri Hollande ntuvuga ati nturukavuga ati je suis prise ingoro natanza hayiki oya ntubaye prise muri we ya je suis épuisé ndabihebye canke birandambiye kuko nivyo ikintu cyose iyo gikora kumva yuko ari impano wahawe kiri muri wewe nturambirwa ni nka kwa kundi n'abakinyi ba football bashobora kuba calendrier iri surchargé bavuga ati match ya mbere izotangura jeudi
mwikarifiye pour le 8e de finale, iyindi muzoca mukina vendredi, iyindi mukine samedi, hanyuma finale be dimanche. Nukuri finale igera uri foutu, urushe, urumva concentration ibiki, urumva nanje rero vyarashitse bihora bishika nk'aya matonde usanga ari maremare, haragera igihe nkwibuka nti ndasigaje kumva yuko ndakumbuye d'abord umuhira sindi ruhande y'umuhira kaga kabutura nakubwira nicarira hanze harakanye nta hanje nja urumva ndi muri mbayeho ubuzima nyene kubera ndi mu kazi tandukanye nubwo nari kuba ndi muhira ariko urumva nyene ubugiye kurondera ubuzima na kazi n'amafaranga nyine gakora ibitera mu bitanda ca gatandatu kumva umengo basha bagihebe apana yuko mbuzi ivyo mvuga kuko je urumva hari ibintu bitwa adrenaline. Adrenaline ni ikintu nasanze naho no bameze nkuko aha turi kuri kukayi bukazumva nk'ubu barantelefone ubunyera tumviriza bite Kigingi sawa son excellence president ari kuri Meridian agire yakira ugwaruka ubu nyene tamuhira wambare costume sivyo urano ubu nimereye gutya umutima ndiko uratera nimereye gutya tuko turatera inkuru tumeze neza ubu nyene 14h uzobufashe micro rondera ibyo umubwira nukuvuga aho nyene adrenaline ishitangura kuduga kirukanga urumva ngenda mu modoka meze gutya ndiko ndiyumvira uko rero hegera sur scène uko hegera sur scène nico gituma zubirabe iyo uri kuri scène uri surpassa uri epuiza uragira amagendera uragira n'ibintu udashobora kugira muri sport muri gym ese uhejeje umengo ninzu bagutayeko bya bintu utari kurumva sur scène wiruka ugira ibiki ugirane uzumva umengo nihagere rero bari ngo tugende ntiyo je banza mushikane baje adrenaline iragukoresha ibintu adrenaline ni iki adrenaline bivuye kuri le track umva le track iva ku abantu bose ico bakurindiriye ko abantu bariko barakuranda gwe nk'akarorero hari umutipe yigeze kumbwira ngo kere gihugu kiri mu magume ngo hariho ngo abantu bateye igihe habaye igitero ku bitaro mengo hari ngaha muri za Bubanza niki rero abantu b'abagwayi kugira baje muri toilette ataronse umugwaza byaberaho ku gitanda ariko grenade ya mbere yabana grenade ya kabiri gipo ari inyuma mu mararo urazi ibitaro kera byinshi bya bifise inka ingurube ikiro urabona kwera barima ya grenade ya kabiri yabana batipe bagufitiye serumu bazishira bazabona ku isoko urabona wa muntu bavuga ngo ishango mukaracika ngo filmino ntibuca ngo je nagiye kumuraba ngo abazabona abantu bari gukabara igitero kibaye filmino baciye ko ngo hunga mwami himbirwe hunga serumu ifisuku urumva ijya ni adrenaline adrenaline urumva iragukoresha ibintu tokoza iragukoresha ibintu to hajya hari abantu bataba bagihaguruka ariko ubuze ubona ngo hoga imbisave ukabona kugiza umbisa ubona uzobibandanya nk'umwuga canke uri kurabona ati reka ndagutera inkuru jewe hariho ijambo rimpa inguvu abantu batazi reka ndarivuga abantu ndabe kamera yako wacece tuvuga ati ngwino hari abantu bakunda kuvuga ngo bite Kigingi sawa kandi il se croit toujours très intelligent entrepreneur et qui hari ikintu kimwe nagomba guhanura utegekanya kazoza kawe gute urabona ibintu urabikoze ngo fo gukora ibindi bintu uko ngo comedy ngo hatogira igihe yagarika d'abord umva kungene a confirma ibinjanye n'ubuzima bwanjye bijanye n'akazi ngo azogira igihe uhagarika ngo hanyuma ngo hari abandi bapeti ngo bariko baraza ngo bazogukuraho ivyo natangiye kuvyumva 2015 ça fait exactement 11 ans nimba nihenze 11 ans bambarira ngo uzohava ngo hari abandi baje je ico kica kimi nguvu cane en fait ibi bintu vyacu dukura namwe mu muziki yeka dukura namwe urakora ku mutima w'umuntu uwo muntu aragukurikira avi hama akazi undi mujene nawe agakora ku mujene wiwe bagakurikirana hafi umuntu wese abafise abantu biwe je ndibona afise imyaka 65 nduga kuri scène bien sana chaise roulante ntwenza abantu abo tungana bien zina abo nyine ndabatwenza basunika mvuga nagishobora kugira amageste so bimpinguvu rero bimpinguvu yo kubandanya nkora hanyuma je nkavuga nti imyaka 14 Imana yampaye ivyo mvuga abantu bakabikunda nta kintu na kimwe kizotuma itabimpa iyindi iri imbere
Igikuru no kuyikorera ukayizera jewe ndazi watanga uvu zanje zirimwo namye ndumuririmbira mana n'ubundi muri chorale nubwo ntagikora ibikorwa nakora muri chorale ariko ndemera ko ndi muri chorale ndemera ko umukozi w'Imana ndagwana kugira ndonka ko kanya chorale naho ntoja muri repetition nibo twicarana nibo bagenzi banje bashika abakoriste nibo bagenzi banje bashika hariho vendredi ahantu mvuga nti sinshobora kuva muri mariage ngo simbaze bicaye he n'abantu banje niba abantu bambwiza ukuri niba abantu bambarira ati uri kura devia uri kura twarakuranye nabitanguye turi kumwe na urumva so rero nguma numva nyene ko ndi mu gikorwa c'Imana hanyuma nkaba nizera cyane gose yuko jewe mu mutwe nzi yuko ntirugurura. Wow. Abaganda nibo bavuga ngo ibirungi biri maso karimo urakibuka genda maso no kuvuga imbere ibirungi no kuvuga ibyiza biri imbere kuvuga jewe ndazi neza yuko iraheza kugurura bane nibindi ari abantu bavuga ngo byarangiye none karazungurutse muri Canada karagiye muri Etats-Unis karagizene migambi ni myinshi niko nuguruye série ni cyo kiganiro ca mbere nkoze ndayivuge ko ahubwo ugira ko tubwira Kigingi muri uwo mwaka udutegekanije iki uyu mwaka premier gituma ari umwaka w'ibikorwa na wisi umwaka w'ibikorwa. Wow. So kuvuga ko n'indi myaka ntariko ndakora ariko urumva iyindi myaka nariko nkorera mu mahanga cyane ugiye kubiraba naravuye mu Burundi ndagira ego cyane ndagira tone muri Canada ndagaruka ndagenda muri Europe urumva ndagenda rero hari ibintu byinshi biba biri en standby bitariko birakogwa ndamenyesha nk'ubu yuko platform natanguje yitwa Ntwenza nanje yo kuvyura impano z'abandi tuzotangura itariki 7 ukwezi kwa gatatu ndabivugiye ngaha itariki 7 mars publicité muzibona ejo canke yejo zohera ahantu bita Ingozi mu ntara yagutse ya Butanyerera aho tuzorondera izindi impano zuba tuduganye na Ismail Gasore Kim Kiwi ubuje ntagiharura ngo muri babandi bashasha ngo barutse uboya ariko arafata iki twarajanye mu Rwanda barayibonye zuba tujanye n'umukobwa umwigeme yitwa Mukast ari mu bagitangura ariko kubera zo bari 7 mars foko hariho abitwa ba Getorore nabazogenda mu zindi ntara ahancengira aho gira ntabashumvura hanyuma tuzobara umuziki Imana idufashije zuba turi kumwe n'umu-artiste akomeye umuririmbyi dukora igiteramo ciza ezo bari samedi ku mugoroba kuri Zoom All ce tuvaho ce tuji Gitega ni muri ya Ntwenza nanje shimira cyane Brarudi biciye mu kinyobwa cabo Bright niyo izo ifashe mu mugongo ibikorwa ni biteramo bigera kwindwi ni biteramo bizobera Bujumbura Gitega Cibitoke tuzi Bujumbura tugenda Makamba dukore amalgama urumva tuba tuvuye muri comedy cha tuza mu bindi biye bya old music azoba ari deuxième édition ngomba kuzana bagande hanyuma ce tugubita Kigingi sama tuvuye muri Kigingi sama dukubite Ntwenza nanje grand gala imwe y'ababosi urumva rero umwaka harakazi kenshi kubera iki ntangendo nyinshi ifise kandi nihaye nk'agapose kubera niko bimeze n'aba bantu bo muri Canada ubwo umugenda kabiri mu mwaka ngiyo kabiri umwaka duhejeje ifo kubanyoteza ifo ko basubira bakankumbura ifo pa yuko baguma bambona cyane waho baraguye ndugukrea rero iyo nyota rero ubu ndi ngaha mfise content nuguruye ndiko nkomeza Kigingi Times agence yanje ya publicité événement aho twatanguje série yitwa Ibaze akaba ari série yerekana tuzokwerekana ibintu byo mu buzima byo ngaho iwacu ariko harimo dolimo akabamo rimwe n'impanuro bien sûr twakwama tuko turatwenga ko turahanurana ngomba uyu mwaka guzokora ama cartoon byo n'ibintu biri ankuru tuko turabitegura ama dessin animé yigisha abana b'abarundi bari mu mahanga tu dessin animé twiza aho l'acteur principal kazoba rakana kitwa Kigingi yego mvuga n'ubuzima bwanje kuko ndafise ibintu byagiye bimbako muri primaire muri secondaire niki kuvuga kazi ni kenshi cyane nta mwanya wo gusirikira shobora kugenda mu Bubirigi kubera nsanzwe nkorana ni banki Bankobu aho tuzoba tugiye mu gikorwa ca TBBI ni tournoi de basketball international ibera mu mwaka izoka kigwa mu Bubirigi ariko urumva n'ibintu ngenda kuwa kane samedi nkako
gukora mardi nzoba ninga kubera akazi ni kenshi cyane ari umunyarwanda akunda kubivuga ngo umwaka dufite akazi kenshi cyane umwaka dufite akazi kenshi cyane Kigingi sama y'umwaka sindabona igicapo kuko jewe ku ndinganizo zanje mani ndiko ndaba turavye graphique kungene igendiragira gutya ndayibona mu bantu 1015 abantu 1015 kuri mese sinzi ko bazohakwira ashari kweja mugabo kizire twohagarara ntitwokwicara yego mpuye intebe canke ngire 20000 na karorani ibintu byaraduze ari umudamu wa ntuze niyo yamye aratweregeje mu kiganiro kungene ubuye ngo kuri ngo gusuma bitwara miliyoni 3 rero tugire 20000 kugira abantu ntibasunikane turabe yuko tworonka ibihumbi 8 bicaye neza ariko abarundi ntikibuza ari naho bogira 20000 ahubwo bakaba x2 zibivana nico bazaniye bivana nico ni kungene wipanze witeguye niki rero Imana impe kwipanga neza ivyo bitera muzogira ama success hanyuma bidutungire n'imiryango yindi n'abandi bantu bari ruhande ko ni benshi urakoze cyane Kigingi akajambo kanyuma rero togenda ubwiye abakunzi bo kukaye uno munsi bari bakunyote urazi imyaka twagusengeye ega wavuze ngo wavundurukanye muda yatwara gusengeye namwe byari mwasenze ndabashimire cyane muwandanye mutera imbere gose abantu biyaboneshe no kuri kukayi kuko muratanga ibiganiro byiza ndabikurikirana ko ni ibiganiro bifasha nshatse kuvuga nganje kuvuga byo mu Burundi yego ariko ndaraba n'ibindi rero dushigikire tugire subscribe turabe dukurikirane kugira dutezanye imbere kandi tugiye hamwe twese birashoboka niyo message notanga mube benshi mukurikirana ugeze ku bantu abafollow bangana gute 35000 oya 35000 twese dushiremo inguvu 50000 gushika ikarema iheze nico kintu ndabasabye abantu muko murakurikirana kuri Pam Channel TV ni Pam Channel TV yego dushiremo inguvu ikarema ku bakatolika intuze Ramadan ku bamizima bizoherana rimwe twese Pam Channel TV tuvuge ati wamaziki Pam Channel TV nayikwirije senkane basi ico kintu cyonyene hanyuma dutezanye imbere niyo majambo mvise ndabashimire cyane ndabifurize kuramba no kuranirwa haleluya amen ni Kigingi dushimiye cyane kuba yashitse mu kiganiro kukayi yashoye kuntwenza jewe naryohe no munsi nirirwa mfise umutima mwiza mpezagira nka papa abo dukorana barabizi iyo nguwe neza nguma mpezagira nka papa aho ndi hose tumushimire kuba yafashe mu kanya gatoya afise murumva ko uyu mwaka afise ibikorwa byinshi uzomushigikire yabibabwiye byose bantu mudakurikira ngo ikiganiro gihe arabivuze byose muzoze kundondera ngo ni hehe byose yabivuze naho muzobirondera rero tumushimire cyane dushimire n'Imana yiwe asenge kamohiyanta twarasenze hari abantu ze baraho bavuga ngo twarasenze turumbirwa none Imana irabikoze tumushimire cyane gose kandi twizeye ko nitwasubira kubatuma ko muzohaba yego cyane naho utaha rero mugire commentaire partage cyo mugomba kumusaba Kigingi ari hano tuzomubuza amahoro turungikire Imana yiwe nzobisoma uzobyandike kuri commentaire ya Pam Channel TV muri kiganiro nzobisoma byose ibyo mushaka kumusaba ngo bivuga ngo azobisoma kandi je ntanabisomye madame arabisoma kandi ugire gute kandi wishure kuri Pam nyene uzokwishura ubu ndavyemeye sinabura ndabikora naho utaha rero nk'aya mango ciao